nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Luka Mweranda. Muri rya minsi Yezu yagiye gusenga ku musozi, araheza arasenga Imana ijoro ryose. Bumaze guca ahamagara abigishwa biwe, araheza batoramwo 12 abita abatumwa: Simoni yataziriye Petero, Andrea mwene wabo, Yakobo na Yohani, Filipo na Bartolomeo, Matayo na Toma, Yakobo mwene Alfeo, Simoni umunyabwira, Yuda mwene wabo na Yakobo, na Yuda Iskarioti yahavuye agesera. Amaze kumanukana nabo, Yezu ahagarara kwitaba ry'umusozi. Hari ishengero ry'abigishwa biwe n'abantu benshi bava mu Buyudeha bwose, Yerusalemu nabo mu micungararo ya Tiri na Sidoni. Bari baje kumwumviriza kandi ngo bakize indwara zose, kandi n'abari begeranijwe n'imitima ihumanye barakira. Ishengero ryose ryarondera kumukorako, kuko ububasha bwava kuri we bukabakiza bose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Paulo turamwumva abandanya agerageza gufasha abanyekorenti ingene boheza bagashikana mu ngiro, mu mico y'iby'ubuzima bwabo bwa misi yose, mu kibano, umwambiro mushasha w'inkuru nziza, kugira ngo uzurahindura ukungene biyumvira, ukungene bigenza hagati yabo bamwe n'abandi, ukungene batunganya ibintu na biriya byose by'ubuzima bwabo, gushika no mu gihe ushobora gusanga hagati y'abasangiye ukwemera bishitse ibere rikayaga, bagaheza bakamenya ingene batumbera ahantu ho hofasha gutora umuco, inyishu n'inzira y'inyishu nk'abakristo, nk'abarimwo iteka ry'abana b'Imana. Turumvise yuko abidogeye ingene afatiye kungene hagize ivyo bapfa, usanga hakirimwo hagati yabo agatima kukugungana. Ahari abantu hamurunturuntu, ugasanga no muri abo bakristo ba mbere hariho ahantu inkuru nziza itarabakora neza, itarabatunganya. Akagira ati rero iyo bishitse mukagira ivyo mupfa, nk'uyu munsi yoze yogira ati reka gucunyaruka kuri WhatsApp, reka gucunyaruka mu kinyamakuru kinaka, reka gucunyaruka gutwarira hejuru. Banza urabe yuko hagati mu bandi bavukanyi ata muntu w'ubwenge n'ubwitonzi yobafasha gusubira kumva neza hamwe inzira mutegerezwa kujana n'ingene mutunganya ivyo bintu vyashitse hagati yanyu. Murazi yuko na Yezu abigaruka ko mu njiri twandikiwe na Matayo, akagira ati hagize icupfa na mugenzi wawe mushikire muvugane umwe ku wundi, binaniranye rondera uwundi mujane. Ijambo rishigikwe n'abantu 2 3, bigoranye mushikiriza umuryango. Mu muryango n'ivyagorana naho azoba wenyene ameze nk'umupagani, yarisubije mu gipagani. Ni nk'uwo gusubira gutangura gushasha. Ni nko gusubira gutangura gushasha. Mbere uyu munsi Eklezia irabizi, murazi yuko Eklezia irafise amategeko n'indinganizo igenderako kugira ngo bifashe gutorera inzira ibibazo bimwe bimwe bishobora kuba ari ibibazo bijanye n'ubuzima bw'abakristo, ibibazo bijanye n'ivy'amasakramentu n'ibindi, gushikaho bimwe bimwe bishobora no gushika no muri sentare. Na Eklezia irafise sentare yayo, mwari mubizi. So kugira ngo utuntu twose mupfuye muzoce munyaruka kurondera sentare ya Eklezia, ubona ko n'ubundi hariho abantu menga baraburana cyane, mbere ugasanga umenga baragwaye ingwara yo kuburana.
hari ijambo Pawulo avuze kumbure twagerageza gutahura ukundi, ahagize ati ngo kubera iki mudapfuma mwemera kugungwa mbere kurenganywa hako usanga ari we uri kuragunga uwundi. Hari igihe abantu bashobora gupfa ibintu uko babireka bikaguma bimara umwanya vyimbika, niko bigwiza imitima mibi gushikaho uzosanga bararenganye urubibe rw'icitwa iciza n'igitunganye, ugasanga umukristu yari umukristu byarahavuye biramushiramwo umutima mubi. Suko kumbura umukristo atogira ivyapfa n'uwundi imbere bikaja no muri sentare, mugabe iki gihe Pawulo yarabibabuza kubera yuko amasentare y'ico gihe yari mw'igipagani cenyuje ku buryo mbere barahirira kubigirwamana. Pawulo akagira ati turazi ingene Imana idashobora kwemera ko musubira mu bigirwamana kwiture, kuko hagindahero no kuvuga yuko ni ikintu wituye ukagira uti iki kintu ndakiraye ko kirandengeye ndakirenze ko iki kindi kindengeye kingweko, ukihamagara ko ububasha bw'ibigirwamana byo mu gipagani kuko wabirahiriyeko. Ibyo yari bibabuza, nicyo gituma mwumva muti ntimusubire kuja muraja mu masenari y'abapagani aho atakintu na kimwe kiriyo mushobora guhurirako kibafasha kumva ko muri muhuje ubwa mbere na Kristu gusumvya n'ibindi vyose, gusumba n'ibindi vyose mu buzima. Pawulo akagira ati rero kuki mutofuma mwemera kugungwa? Suko menga Pawulo ashaka ko turenganywa imbonanya tukabirekerana tugahunyangwa uko abantu bishakiye, si ivyo. Mugabo Pawulo arabizi harimwo ikintu ariko aragomba kubafashamo bwa mbere kugira ngo n'ubundi ntibaje ubwa mbere mu ntumbero y'ukwiyemerana ko no kuburana no kugomba gutsindaho uwundi. Umukristo yagiye kuburana ntaburana gusa ku vyiwe ashaka kuzaniwe. Umukristo agiye kuburana ashaka ubwa mbere umuco w'intahe. Ico kintu sinzi ko mucumva. Abantu mwese muri ko muraburana imanza harimwo n'abakristo, ugasanga uragofera ugatanga ibiturire ukaruhisha ubucamanza ukabwinjiza mu mwijima, ugatanga ibiturire ukaruhisha imiryango ikakoti zikagira ibiki, aho hose ari akantu ko kwiyemera gusa sintsindwe. Ukaraba ibintu uri kuratakaza aho hantu ata n'ubutungane uri kurarondera ni vyinshi gusumba iyo upfumureka. Ukaraba uti guhangana naka, murazi yuko ari nta ijambo ry'Imana Yezu agira ati ngo ntugahangane n'umuhambazi. Hari umunsi hari abantu bigeze cenda vyibuka nigeze kumva ko bagire bandengera karimbi kandi bari bamaze gukorakorana, hama ndacanga handabwira umukama nti kama oya birarenze urugero ngire nanje mpaguruke, aca mpijambo ricarira ntekanya ndagumaho. Kandi mu misi mikenya abo bantu bonyene vyose byari birangiye. Uja kuruha hariya nk'uko umenga vyose ushobora kuvyimarira. Ushobora gusanga bari abantu mbere baranakurusha ubushobozi muri uyu mwanya, ntiwiteguye neza, ushuhuwe n'izigo yo kugomba gutsindaho uwundi, ntugiye utwawe no kurondera ko hoboneka ubutungane ikintu kigororotse hagati y'abandi. Pawulo akagira ati ivyo rero hagati yanyu ni murabe ingene mushobora kubiheza. Hano twaje dusangira ubutumwa ukabona yuko akantu kose bapfuye kwa patiri ntimushobora mwebwe hagati yanyu kwicara mukumvikana. Muzokorera ubutumwa hamwe gute mudashobora kumvikana? Akantu kose abantu bapfuye ukumva batwarira hariya mu kirere, ntimushobora kwihangana ngo murondeze hamwe inzira y'Imana muri ico kintu. Ntimushobora gutora undi muntu abegereye kugira ngo ivyo bintu ntimuvyugururire amashetani, kuko burya ibintu iyo tubipfa tutamenye gutora amakadire yavyo meza ngo bitore inyishu,
ubu vyugururiye ahandi hantu hashobora kuzanana nk'imiyaga mibi, bigaca biba komplike gusumvya, bikaruhisha gusumvya, bikajamwo umwijima, abantu bakarogana bakicana, n'abavukanye akagera igihe bibagira ko basangiye amaraso. Umwe agashobora gusesa amaraso ya mugenzi we, urakoze ibara. Ivyo bintu ntibizokuva imuzirikanya, bishobora no kuguherekeza gushika ku mpumeko ya nyuma, bikagucuruguta ukibaza igituma wikoze mu nda ugasesa amaraso ya mwene wanyu. Birashobora gushika ngaho. Paulo rero agashaka kutwereka ingene twomenya no hagati yacu, mbere gusaba no gukomeza ingabirano z'abantu b'ubwitonzi badatwagwa n'ibi bintu tubona by'impengamiro runtu. Usanga iyo hagize ikintu kiba tugomba guca twegamira naka, baguca duha ukuri naka, tugaha uwundi ibitari vyo. Oya, umuntu aho mwanya ibintu akamenya kumviriza, ntaroco karondera gushikira naka canke naka, mugaba karondera kubafasha gusubira guhurira hamwe no gutunganirizanya hagati y'umwe n'uwundi, atanumwe agunga uwundi. Udasho kurondera ubwa mbere guha raison umwe contre uwundi, kuko hari n'igushobora gusanga igihe cyo gutunganya hagati y'abantu babiri, nivyo umwe wamuhaye ukuri, uwundi wamuhaye guhanwa, ariko ntiwigeze utera iyindi ntambwe yo kubahuza kugira ngo uwutsinzwe nikuba gutsindwaho, ariko kube kubona ibintu neza no kudugira hamwe mu gitunganya. Kenshi usanga tugarukira gusa mu kintu cyo kurondera kwa arbitra, ariko ntitwahereje neza ngo duhuza abantu. Abakristo parakagira ati rero ntivyohera gusa kukuburana, ahubwo kumva yuko hageze igihe murengerano ngaho mugasubira gusubiza hamwe. Ubutungane butimbika izankano, ubutungane butarondera ubwa mbere kwihora, ahubwo ubutungane burondera igitunganye n'ukuri, bigaheza bikavyara uko abantu basubira hamwe buke buke, bagasubira bagatambukira hamwe, bakumva ko basangiye ubuzima hamwe. Dusamukama kugira ngo mubishika hagati yacu, kuko abantu turacara abantu, aturonse abantu b'ubwitonzi, abantu bari sage, abantu Yesu avuga ati ngo baremesha amahoro, amahoro y'ukuri, amahoro ataramwe yo kurenza ko, amahoro ahera mu gitunganye, agaheza akamicamwa cyo gusubira kwegeranya abantu, bakumva ko basangiye gupfa no gukira. Gutyo mbere ugasanga ivyo twari ko turapfa bivuyemwo ugukarisha gose, ugukunda ukuri, ugukunda igitunganye, no gukunda icyo cyose kiduha kumva ko tubandanya dusangira ubuzima nk'abana b'Imana. Amen.